je nta miliyoni natanze urumva je n'amahirwe gusa yanyigwiriye ko bi abantu baramenya baranyikundira je nta bikorwa vya grave nice jewe n'ukuri kwimana nta bikorwa vya grave cyane je nako be nice anyitwari kuvyo nanditse ku rubuga aho yo agashoko cakuzu ko si jeje nyene urumva si jeje nyene tadbira kigize ubunwenwe igiki tugani kinavimba pale none Belle asiache ifata he baby kitu gani kinavimba pale Belle isi paf achara korako kubuno kubwira ati nice kitu gani kiko kuricho ukachokora oya ati kitu gani kinakujene we uzikora kana karujena ku ruhanga ukachokora ku ruhanga ati kitu gani kweli urumva umuntu acata urati kitu gani kinavimba pale ngo daboje ngo rakigize ubunwenwe ngo oya ico kintu kivivye ngaho Mbappe nanditse Mbappe wanditse ngo Mbappe yarakigize ubunwenwe none daboje ari kacisha mu kakamara muziro wakamara muziro wote yumini bisanzwe ino singene tumeze abantu benshi bazi yuko abantu bavyibushe cyane usanga jare ari ama system usanga yabo ubuntu buto cyane adashobotse urabona nice akesi yarafashe umwanya mwiza aravuga amajambo atari meza cyane kuri simisiko yari amajambo yavuze ngo umwana wo mu giti ujya ntibamubone kujya ngo yabaye bwonone kare ngo mu giti ngo nta kuri vyunguka bijya yibeshera ngo ivyunguka vyo mu kunwa inzoga nibiki ega simbizi nabwo ari umupromoter oya simbizi si umupromoter simbizi n'umu influencer ari muri kategori y'abasazi y'abajaganyi y'abavoyu y'abajinga cyane ndimbore gugombo ivyo hari narangaje yavuze ngo nimboregwa ngo Alvin Smith nawe yasohotse igihugu aragenda kuri kiganira afise ama accent kinyarwanda gose na titre yiwe yariteye n'ubwoba cyane ariko arigira ibinyarwanda usanga ari amafuti bariko baratwenga baruma ugasanga bo bironkeye content ni ese ujya wambara ikabutura se dore cameraman uburyo aza yambara urumva asi dore imibereho yahanga urumva dore imibereho Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Hina siskai kuri micro mwamaze kumenyera cyane. Unyuma ya kamera turi kumwe na Jamtal kugira ngo bashe kuduha image y'amasanamu asa neza cyane. Tubikesha Jamtal hari inyuma. So guys, umuntu atarakora subscribe kuri Bujaton TV sinzi kinarindiriye. Ndamutumiye gukora subscribe kugira babandanye bari on time, babandanye bari on point. So guys, washaka kwibaza ngo uno musi turi kumwe nande ngo uno musi twazanye nde at this time uno musi turi kumwe na Koresha itabi, Koresha dawa, Koresha time. CEO wa Koresha umwanya media. Yes, subwa mbere nubwa kabiri duswa kumwakira muri Bujaton TV. Tukaba twaratewe iteka cyane ni we mutumire wa kabiri amaze kutwitaba ubwa kabiri by the way. Umva nyene bigwanye. Sigura ko ari muhira gute umeze gute umeze neza je ni Mr Koresha umwanya munyarusaku suta cawa Mr Tugesho munyarusaku Mr Vuguta vyume vyumye Koresha dawa Koresha bangi Koresha urumogi Koresha kanya Koresha ikintu cyose wumva ubona cyo korohera gikoreshe nko kizina gengera bivuga rero nundi musi mwiza kapiteni wo muranumva ngo nani mateka dasanzwe ngo nundi another day another beautiful day another place biri mu bintu binjoye rero je ndaryohewe ndi ngaha ndaryohewe kumwe na mushikanje nice sky ndaryohewe vraiment n'ivyishimo vya hari abantu benshi bibaza nkuko nanje ndavyibaza ati izina Koresha umwanya ryaje gute izina Koresha umwanya bo izina Koresha umwanya rega mu bisanzwe ntabwo ari izina ry'umuntu nijare ni nka ni nk'ikintu ni brand oya urabona muri bisi
muri bisi abakonvore bakoresha koresha umwanya muri botike abanye botike bakoresha tikoresha umwanya rukiriza namwe mu kazi ngaha jamutari mubwira ati jamutari koresha umwanya shanyaruka tugene urumva ibintu nk'ivyo jare ni ikintu usanga uri kurakoresha ariko je nahisemo kugira ifata nk'izina nk'izina no koresha ko deja riri popular ko abantu bose ngaha bakeneye kuba popular of course rero iyo umaze kuba popular atani curakora urabona yuko abari reisite ya mbere je nama ndi muri reisite nama ndi muri reisite kuko muri akazi kacu abantu benshi barakora bagatinya yuko amenyekana agatinya yuko azima of course je rero ivyo nibikunda kuko je nama ndi popular yani je nama ndiko ndavugwa gusa nko ku bantu none koresha umwanya koresha umwanya n'izina umunyarwanda yokumva umurundi yokumva yego kandi koresha umwanya bugiye iri mu kinyarwanda kimya kimwe imana ibi bon ufite umunyarwanda arumva koresha umwanya koresha umwanya so ibaze nk'ubusohotse mu gihugu ugashikira nk'umuntu atumva ikirundi atumva iryo jambo koresha kugira ngo hamagare bikaba ikibazo naragiye muri Kongo abakongomani koresha umwanya koreshi naratwenga bako baramamagara mina naitwa koresha umwanya natokea nchi Burundi koreshi nambe hapana koreshi koresha umwanya yani faster tumia muda tumia muda faster ese koreshi yani byarabagora rero ivyo nivyo abantu n'abazungu bakeneye kubirabure kubigisha ururimi rwabo babimenye urumva umuntu ntutinye ngo abivuze nabi ariko tahura yuko ugiye abivuze basi abigerageza ariko hari ukuntu usanga umuntu yitwa Moses ugasanga ashitse muri France akavuga ati je nitwa Moise akagerageza guhindura ariko ugasanga birasa ubwo rero ni nk'ubugugu kuko urabona witwa nka Moses uba witwa Moise mu bisanzwe nk'umurundi abavye bakwise Moise uyu ni Moise rero ivyo vya Moses ni vya bindi ya Moses Moses ibintu batahure kakarusho ariko hari ya ruguru asubiyeyo akabwira umuvyeyi ngo yitwa Moses rega hari amazina witwa ukaja muhira uri muhira abantu bakaza kurondera ndondera Moses umuvyeyi ati uyo ntabangaha urumva vuga Moise kuko niryo bamuziko najewe nkitangura kwitwa koresha umwanya mwira baza kundondera ngo dukeneye koresha umwanya barababwira ati uyo muntu ntawe tuzi ve ntawe muzi nejo twarazananye ati nigire You mean rero umuntu ashaka kwihindurira akazina kiba akagashira mu rurimi kubera yuko bimworoheye ushitse bimworoheye kandi atarinze no gutinya ngo abantu bazobimenya canke bazobigira iki ko ibintu abantu bamaze kubikunda deja batuza kubimenya ko ariho nk'amaririmbo tuzi avuga mu gifaransa tuyazi neza n'ivyongereza tubizi neza rero ikintu kimaze gusa kuba popular kikamera bien tuza kukimenya tu vyanka vyakunda ariko rero sky ikintu kimwe wakoze introduction sivyo je kwere introduction je sinkunda kwimandisha cyane ariko no musi wayimandisha oya ndakunda gusa hari abantu je nkunda ma presentation yabo jare nka presentation hari umupeti yitwa Masifa iyo mpeti vraiment je mu bantu kuva nagakoresha ibiganiro niwe muntu wa mbere maze gukoresha ikiganiro arampa presentation ndumva ndaryohewe presentation kari ryoshe kenyo yagasakaza you mean rero presentation yanje yari ibisha oya si presentation yari introduction hariho presentation nka slogan yawe nka bijya vya juste gere umva ngo uri kumwe na Babylon hoshe ngo uri kumwe na son excellence mwe ibintu nk'ivyo urumva jare ijya ni presentation hariho introduction rero muri watanguye kuba umujournaliste erega umujournaliste ndabuze nubwo ndumujaganyi ivyo ndabizi buke buke urabona rero muri presentation urabona mu kiganiro ikiganiro gitangura umuntu akikibona kuri YouTube atangura kubona bujya bupande atangura kubona iki introduction ivyaranze mu kiganiro urumva arabibona aba yabonye uwo bari kumwe none yaje muri monotezi kabwira umuntu ngo wibaza ngo turi kumwe nande kubera yuko hari igihe burya buntu canke hari igihe umuntu ashaka kubona umuntu ariko aravuga no hari igihe umuntu ashaka kubona
ikiganiro mugabo ntamenye ngo ninde sivyo kuko si bose warakoze ariko bivuga rimwe oya ukivuga rimwe kiya kintu turi kumwe nakoresha umwanya kumwe nakoresha umwanya we cha dutangura rero ego ati wibaza ko no musi rero turi kumwe nande oya mfashe muri faso bazi izina ryakoresha umwanya mugabo atazi isura yakoresha umwanya oya vraiment sinibaza vraiment ariko bo ni fresh ivyo ni ibintu ari ibintu twasanze tuzotegezwa kubigendera uko nyene uko zivugijwe ngo niko bazitamba kandi uraberewe cyane merci beaucoup wambaye ikabutura oya ntushobora kunsumvya kwera je nakwitegura vuza ati je ndagiye urumva ariko wewe ni system la fois passée ari akantu wangiri anyway wari kurambwira ati izina ryanje naho no wait guys turi mu Burundi sivyo turi mu Burundi amatara yacu utanenganye nayo ni danger kandi jamutari gasa amatara yaje indabikubwiye birasarize au sibikati misi yewe ndusharje ni system namaza gushirireko shira ku muriro mwene wacu urumva warufise gute rero nasi waruvuze ati je nawe nashika ahantu ndumva yuko izina ryanje ryakoresha umwanya ntori modifia tukaba dusanzwe tuzi yuko canke tumaze n'imisi tubona abaririmbyi bacu basohotse igihugu nyawo akantu wakambwiye nca ndakibuka gose ari naho Alvin Smith ariko anokorera ikiganiro mu Rwanda kuri TV10 yari television yo mu Rwanda yakoreye ko n'ikiganira afisa accent z'ikirundi gose kandi wari kuratubwira mukanya ngo umuntu ngo wagiye ngo gahindura nga izina nga kavuga ibingo ngo ntabari fier siko no babisigoye ego ubonye kujya kuna baririmbyi bacu basoka igihugu ntangurire kuri Monia Fleur la fois passée yarasohotse igihugu abantu barivuga nabi gusa we yavuze ati bon nariko ndagerageza kuyaga n'abantu twumvane like nkuko uja muri tizi ukavuga Iswahili Alvin Smith nawe yasohotse igihugu aragenda kuri kiganira afisa ama accent kinyarwanda gose na titre yiwe yariteye n'ubwoba cyane bivuga ko ikikoresha umwanya iyo point mu bisanzwe ni hajya nyine abantu bo hariyo langaje kunda kuza ngo abarundi ngo mumeze ukaca wikuramo ariko twebwe abarundi hari ukuntu twe twamaze kwihinginga umengo wewe ico wumva kiri muri wewe ari cyo ukeneye ko na mugenza wagenderako numenye yuko mugenza we na afise ivyo yaremye muri we ategezwa kugenderako rero nibije baca batangura kujajinga umuntu ngo yagize ukuntu kubo essentiel ko message uwe wabivuga wigize umusazi wabivuga ucishije mu rurimi rwabo wabivuga none nk'ubu yohamagagwa akiya Mungu ne nk'ubu wowe nahise uhamagagwa muri France 24 uteba amabirundi ngo bitengo jewe ngo ngira ukuntu utegezwa kuvuga igifaransa ngo nahise yabaye umuzungu urumva urashobora gukoreshwa interview n'umufaransa urumva canke n'umwongereza mukaganira icongereza wiyemera ukizi urumva rero ntushake kujajinga umuntu yarikomeje ivyo vyose biva ku muntu atikomeje kwanza wewe ntushobora kugira ububasha bwo guhindura mindset z'umuntu we udakomeye urumva nk'ubu we tugomba gukorana ikiganiro nzi neza ko nkomeye ndi big brand ukeneye jewe ndagutwariyo nshatse ndakubwira ati tuje ku mucanga of course yes tuje gukora ikiganiro mu Rwanda tuje kugira ukuru urankeneye urakonsoma uvuga ati ewa essentiel gusa nk'iganiro ndakironka muta uzobukoze urumva ariko nawe ukomeye uburyamye muhira ati koresha umwanya ingo dukora iganiro muhira mboye nayisinza ndirwa mvuga ati nahise arampamagaye jare n'ubusumbasumane bw'ibintu bajya abanyarwanda rero ku impamvu bafata abarimvyi bacu babakoresha ibiganiro ugasanga bariko bahindura n'indimi nuko bakomeye Petre gusumvya twebwe urabona na media zacu urabona ko nyinshi ziri hasi ya media z'abanyarwanda urumva umurundi si wabona agiye mu Rwanda ibaze na K Mars akaja mu Rwanda akora ikiganiro K Mars kuri Yago abona babona ibi avuga ati reka na media gabo Burundi vy'ababona ibihumbi kuri YouTube urumva na mateka avuga ati ngira nicare kumwe abantu ibihumbi bagomba bankurikirane rero hajya reba mubwira ati mwene wacu shiramo ikinyarwanda utavyemeye ivyo toka tutafa bangina nawe ucugendera ivyo ariko hari gihe usanga nawe nashaka population y'abanyarwanda bamwumve ese ujya
dore twaragiye wumvise mani wumvise mani se urumva kwizanisha ubwo buntu kugira babanyarwanda population ayigeko sijya bari target ariko bifatiye mu kungene baturuta point na visibility kandi ivyo turavyemera dufa kubipinga gusa tukabigwanya ariko ivyo turavyemeranya kuko ukuruta bakuruta wenye urabibona ati je nakaranduta urumva nabone hari ivyo bemera ko tubaruta ariko bobo bakamenya strategy kungene babizana babihinyanyura ukabona neza ko biduta mu gatego twebwe usanga ni twe twabaruta muri ico kintu ariko bo babihinyanyuye biraje bigiye gusanga ari twebwe tugiye kubarondera urumva ariko iyo dukawukisha ugasanga nabone byari kurangira baturondera rero Alvin Jembo nari bona Jonera yarabikoze naje naja mu Rwanda nzoshiramo ibinyarwanda ariko ni naba nakomeye ikinyarwanda gato koresha umwana je ikinyarwanda ndakinda erega uburundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe oya accent ni ese ujya wambara ikabutura se dore cameraman uburyo aza yambara urumva asi dore imibereho yahanga urumva dore imibereho urumva ubwo n'ubuntu twenyene tuba tubuzi rega jyaro n'ibintu avuga vy'amafuti ariko arigira ibinyarwanda usanga ari amafuti bariko baratwenga baruma ugasanga bo bironkeye content nka jewe ari bigano nikora vy'abazungu nkavyatagura ibizungu kuma sava kuma vala kiwawe cy'igifaransa na mademoiselle Priyanka ni joke biganda bishiramo yani ncanda bishiramo joke ntavyo nzi ariko rero kubera ndabahe content abantu biryohera canda bizanamo nuwo mbwira ati dukora ikiganiro c'ikinyarwanda gusa no canda kwiyica koresha umwanya twavaze mu kiganiro c'ikinyarwanda bava badutukana twebwe ngo turiko turaba promote dore wambaye Air Force dore nambaye kirato betiya ije kirato ni nyina iki kirato acha we kirato razikari brand nagira ni Mbappe oya Mbappe irabitse nice iki kirato ni brand yatari je kirato ngiye ahantu ntisinda cyambara ndumva ko ndi jene na Vans sibirato bibiri je mu buzima bwanje ni Air Force yaheze imeze nabi na Vans ufise Vans yakaje Vans yacuye urazi be ya Vans sinzi nagene nayibonye kuri hari kuri Facebook ya Talo 6 c'était qui avuga ati ikirato cyakoresha oya je kiramaze gukorerwa mu mesi ikirato imbeba yagiye kwimotereza indani ngo ikirapfa reka kumbwira ikirapfa atero harimo umuti w'ikimbe akanda ndagakunda sa harimo sumu yapanye dukomeze ya ni nakoresha umwanya umuntu ariko aravisita page yawe ya Facebook koresha umwanya media ya niriwe mbona amaposti wawe uri kuravuga ko kuri Belle Nice gose koresha umwanya ufite na Belle Nice guys nimba ari umukobwa nga mu Burundi jare aryosha entertainment urabona iyi si yacu abantu bose baramaze kuba abantu abanyabishego umuntu yibona akantu kagashego gusa ubu mukwezi nutahura kuvuga aya sinahora nkurikirana akoresha umwanya kabisa n'umunsi ariko wabonye akantu kameze neza nabonye hit kandi ni post zimaze umunsi zimaze umunsi wose urabona Belle Nice ntawe utabizikora umuntu bavyaranye na Sadbi ko umugore wiwe ko hari utandukano ry'umugore w'umuntu n'umuntu mwavyaranye ni nkuko wewe woja worengana utashe mwijoro bakaguteraka bakagufata ku nguvu bakagutera inda ntubura umugore wabo bantu baguteye inda oya ubura umuntu yavyaranye n'abantu bamufashe ku nguvu urumva ivyo biba bitahutse aho bihuriye he n'ivya Belle Nice Belle Nice na Sadbi mu bisanzwe ntabwo ari umugore n'umugabo kandi babana oya ntabwo babana oya sindi update ntabwo babana oya ntabwo babana ntibigeze erega akuzuye ni kamuri kwa Nice akuzuye ni umuntu mubana urabimenya ati none Natasha ntabana n'urya muzongo wiwe hariya ku kiyaga yeah of course akuzuye ni none Jesse mana n'umugore none we ni hari umugabo ubana nawe none ibintu bihari biramenyekana tu uko biba biri kose ariko je ku makuru mfise nziko sati oya baravyaranye gusa ni nka kwa kundi nyene ushobora gufata usanga nk'umudemu aragiye kumara indwi yose nko ku musheri wiwe babisiguye yuko baba bana Peter ashaka kuvuga ati hari nk'ibikorwa none se abanyamuziki hari nk'ibikorwa nk'iyo ndwi ni tunaje
itanke nibiki ibintu nk'ivyo ariko mu bisanzwe ntibigeze babana se umugore n'umugabo n'umuntu nyene bavyaranye nyene tubavyarana umwana je ndabishingira intahe kuko jewe ndabibona ivyo mbonesha amaso kandi nuko nyene bimeze nibapinga ariko nuko biri si umugore wiwe umugore n'umwe mubana mu nzu mwako mubanye abantu baza bibeshera ngo urabona kwita nk'ubu we nahise ngomba kukubesha ko ndagukunda mu kukuramutsa mvuga ati mugore wanje gute mugore wanje iryo jambo rirakwica mu mutwe uvuga ati umusheri wanje anyemera ko ndo umugore wiwe urumva ugasanga kuri phone nanditse ko ngo future wife uraryoherwa mba ndakuroze mu mutwe urumva nako banabivuga ngo urupfu rw'umugore ngo ruri mu matwi ya ico yumva ubumwishe urumva umugabo nawe ngo ni mu vyabona gusa ya ivyo abonesha amaso ubumwishe urumva rero ivyo biba bitahuriza kwitwa umugore w'umuntu nuko muba mubana mu nzu kandi biciye mu mategeko niho uba witwa officiel umugore umuntu kuko niho uba warateye ku muryango hamwe abavyeyi b'umugore bavuga ati umwigeme wacu arongowe aha ariko none umwigeme wacu ahora aja kwa naka akamara indwi zibiri agataha mu rugo umuvyeyi ntazigera ashinge naye nguyu ngo numufasoni wiwe oya vraiment tuze turareka kubesha tuze turavugisha ukuri urumva rero jivyo ndabishingira ko je mbanye je umugore wanje tubanye bice mategeko urumva bice mategeko nije novuga ati uyu ni mke wangu kuko nka Benasi hajya hobone ku muntu yovuga ati minatani kuwowe bakavyumvikana mu bikagenda bien Benasi yorongorwa bien sadbi naho yo mwitwarira ntaco yohindura nta droit nimwe sadba mufise urumva niyo mpamvu rero si umugore we n'umuntu gusa bavyaranye ariko je nk'umugore wanje uje kuruzana birefu leta muraheza kuko leta niyo yamumpaye muraheza mvuga ati bashinga nahe gwaruka bafasoni je umugore wanje bangiza ukunuku uyu muntu bacha bamuti ndana sasa rero nuko bimeze Belle nice ni content muri misi ariko araduhereza content ibona double J Belle sino nkaba ndamuzi cyane ko umuntu wese amuzi amubona aramubona neza ko Benasi aryoshe guciringana nawe kabisa araryoshe guciringa kabisa ya Benasi ari sexy urumva yitwa sexy mama ari sexy arirekura arikura mu bwenge araryoshe vraiment araryoshe rero Double J uvuze araryoshe n'ubiki koreshunganya araryoshe muri byose kuko mani nko gufata umutima wa Sadbi Sadbi n'umuntu amaze guhonja abakobwa benshi amaze guhonja bigeme benshi navyo gira umbwire ngo urabishingira intahe none ivyo wobizi gute Tengera gutumira umuherekezi oya ariko oya ebone gukoresha umwanya gusa nice aba bantu badukurikira legacy bijuju barabizi barazi ikintu bita umustar barazi ikintu bita umuki ariko abastar baratandukanye meruka kuyagana master talent ambwira ati none ivyo avugira kuri micro ega naje ngano kubwira none nk'ubu inbobo eriguru arashobora kwibaza ati agire screenshot posting kare nashobora kukubwiza ukuri ngo je ndomumesha urumva umuntu wenyine je nemera kubwiza ukuri ni Stone umujama yitwa Stone akubwira ati mu bisanzwe umuntu ntakwiye kureka kuvanga umugore wiwe cyangwa umudemo wiwe akwiye kumuvanga kugira amuruhurire Stone akina ama movie Stone wasisi nesa yuko kujya abana pembe atakibazo kirimo kandi ugiye kubira barika arabigusigura gusanga ari kandi nkaho usanga nawe abikora none rega akwigisha ivyaza ego umwigisha akiyigisha mu mbere ko yahaciye ego umwigisha ari amashuri adashobora kwigishamo kubera ashobora kuba atayahejeje ne hari umwigisha yoba yagarukire muri 12e canke muri 10e yigishe muri universite yigisha ibiki wigisha ivyo waciyemwe wabonye wigisha ivyuzi urumva rero Benasi araryoshe vraiment Benasi araryoshe Double J bari mu nyishu oya kuryoha kwanje rega kuryoha nawe uraryoshe rega acha kusema uranzi Ewa erega kuryoha ntufate muri iyo faso yo kuvuga ngo umuntu araryoshe ngo ni gisutwa ngo bijya ngo araryoshe ngo kuryamana canke kugira ngaryoshe muri chill je nta chill ndagirana nakoresha time hari nk'umuntu nahise ishobora kuba mwicaye mu kabari ugasanga na histoire ziwe reka ragutera zirakuryoheye vraiment ugasanga utublage twiwe turaryoshe urumva hari nundi usanga umengo ni uyu umengo yibereye mu matelefone
we muriko murasohotse muriko murayaga muriko murasangira ari busy n'amatelefone ne nkuye jo wo mubwira ngo tujane abantu reba baryoshe n'abantu bari mu hali umuntu agucangamura none we nufisaba we nta bagenzi babasazi uvuga tuyu ni favorite wanje kabisa uyu ahubwo aje no kundamutsa vraiment arabankoreye umunsi hari abantu vraiment nkeneye chill ntegerezwa kwemvira ya kuvuga ati je nkeneye umuntu arara nigo ndatwenga umunsi yose ndafite abajama naka umukomedie nimba ari naka ndamuhamagara akantu jare ibintu nk'ivyo babonure baba baryoshe muri iyo faso yo kuryohera umuntu you mean rero Bernice araryoshe rero muri faso yo kuba yani yo muri kumwe yo kuryosha chill ya urumva kuko n'umuntu du challenge ama post ntatinya ngo muvuzuku ntatinya ngo yambaye uku ntatinya ngo yani ibintu vyose nibo abantu babasaniriro bakuya bakeneye abantu nk'abajya bakeneye abantu nk'abajya kandi wumva wavuze yuko na Satya yamaze guhonja benshi none ni benshi kuko hari ni benshi bameze kujya gusa Belle nuko yagaragaye cyane yafashe idarapo nuko yafashe idarapo ariko ni benshi bameze kujya abo rero usanga ari atari tuduge kwijana turi kuri cya kintu cya mufiki kwera hari ukuntu umupostinze ari amajambo koresha ebana mumvuga itarimba zijya bazita attack zijya bazita attack rego urubuga ni gwanje urubuga ni gwanje nandika ivyo nshatse kuko Belle ndazi niyo nyitwari kubera iki atokwitwari Belle nice anyitwari kuvyo nanditse ku rubuga aho yo agashoko cakuzu ko sijeje nyene uruba sijeje nyene nk'aba bapeti baba Messi bobo bose borangirira mu gasho urumva bose borangirira mu gasho hari nk'umupeti nagiye mbona nyandikira inbox ndamupost nzijya foto umenga bariko baratamana double J umenga reka arakubita kinyuma ico gipeti rero canyandikiye ngo double J ngo double J ngo arikara ngo ariko ngo aracisha nimba ari muki sinzi faso yabivuze ndabwira ati bro ibintu no biposting acha bitwara muri commentaire ya post acha vyandika muri commentaire gasimu jamani fu unabiandika mani langaje yakoresha nawe hari ukuntu wari wanditse ngo ijya foto nyene ya Bernice ari kumwe na double J hari ukuntu wari wanditse ngo ziraje ngo satbi turataginga satbi na iwe ndavuga none koresha umwanya bimeze gute yakoresha itabi bikwaye ziraje urabona Belle ngene yarameze kuri ijya foto ega bijya turabizi nice bijya turabizi zijya postere turaziya systeme turazizi umeze kujya Dabojena ari kararunguruka Dabojena ari kararunguruka araba ari connection face ukibona ati wagweri ari ikintu gweri kigira cyane kuka video rero kandi wari wapostinze je nakaravye haiza amasaha 15 wari wanditse ngo niyo nibagije cyane ndavuga ati none koresha umwanya afiki na Bernice wari wanditse ngo gico kintu ngo kivyimbya karaka video Satya yari kararirimba ngo nyaje ngo sheki yo nyaje baby so dasabye jamutaraze ugacisha ko gato by the way ukuntu wari wagapostinze ushyiraho caption ngo ico kintu ngo kivyimbye ngaho ngo double J ngo rakigize ubunwenwe ngo oya ico kintu kivyimbye ngaho Mbappe ni Mbappe nanditse Mbappe wanditse ngo Mbappe yarakigize ubunwenwe none double J ari kacisha mu kakamara muziro wakamara muziro what do you mean bisanzwe ino singene tumeze abantu benshi bazi yuko abantu bavyibushe cyane usanga jare ara ama system usanga y'abuntu buto cyane adashobotse urumva rero usanga Mbappe atakuze rero abantu bato rero usanga ari anakora kandi warabonye no kwifoto Satya bari kuri piscine ya foto yuko system yari gangi kabisa ikwije condition urumva rero bijya bintu nibica kumbuga ni Satya yabipostinze ni nde yabipostinze urumva ni ibintu jara abantu bose babonye urumva batahura kuko n'abakinyi n'abaregiyo Mbappe yavuye kuri Mbappe yatsinze igitsinda cyagiruka anakonda yamaze kuba ewa systeme baravuga ati akanyene barakrotira bavuga ati akanyene abantu rero babakeneye ubuntu nka burya content urumva content ijya foto ya Mbappe ijya ball iri mu ikabutura ya trendinze gusumba match nyigakoresha umwanya
Ijya bore yatrendinze gusumba match urukino bakinye yanatsinze n'igitsinda ijya bore ya trendinga rero bijya turamaze kwibona na Dramati hariho foto yigeze kwifotoza ari kuri plage system iri muri fresh urumva ivyo ni ibintu tubonesha amaso tuba tubonye n'abantu dukurikirana babibona rero kubivuga kubishikiriza nk'abanyarusaku nta kibazo cyakiri urumva rero Sadbi yarakigize ubuntu wenwe igiki tugani kinavimba pale none Benasi yache yifata he baby kitu gani kinavimba pale Benasi paf achara korako kubuno kubwira ati nice kitu gani kiko kuricho ukachokora oya ati kitu gani kinakujene we uziko arakana karujena ku ruhanga ukachokora ku ruhanga ati kitu gani kweli urumva umuntu acataura ati kitu gani kinavimba pale system urumva rero akiriya video wayibitse Sadbi yarigeze kuiposta kuri stati kuko hariho n'umuntu igeze kwandika muri commentaire nariko ndaraba acavuga ngo bari bibaza ko twakibagerera ngo koresha umwanya mwaka video nawe uracagafise sindona gafuta no n'inyuma y'imyaka igihumbi erega Benasi arashobora kuba umukozi w'Imana arashobora kuba mama pastor haleluya mwarahezagiwe cyane Yesu nashimwe cyane ya mafuta acatangura kuza twatu video kitugani kinavimba pale Zija ni CV koresha umwanya tuve kuri Belle na Sadbi yawo gatoyi na Sadbi wiwe gatoyi mpereko kuyaga na Kestan kiganiro turika gukorana kiganiro cyane magiruka gupostingwa kuri Bougeton TV nari kumwe na Kestan twaravuze cyane kuri Simbizi turagaruka kandi kuri Range Promoter yambwiye ati bajya nimboregwa navyo niyo majambo twakoresheje kuri Tyro ngo bajya nimboregwa nta kazi ku promota bashoboye so ikibazo shaka kubaza koresha umwanya this time nashaka kubaza ati ubu promota kuri wewe niki gufata gute bega umupromota mwiza ameze gute urabona nice Akesi yarafashe umwanya mwiza aravuga amajambo atari meza cyane kuri Simsiko yari amajambo yavuze ngo umwana wo mu giti ujya ntibamubone kujya ngo yabaye bwonone kare ngo no mu giti ngo nta kuri ivyunguka bijya yibeshera ngo ivyunguka vyo mu kunwa inzoga nibiki mu sanzwe ya Akesi nuvuga yuko numu influencer nawe burya Akesi ari muri ivyo araririmba arapostinga aragira ibikini cyane nawe ari muri kategori y'ubu promoter kuko y'ubu influencer ko nawe yarafashe mikro igeze gufata mikro of course yarakubwiye yuko yazamuye Belle Peace yarakubwiye yuko hari abantu yazamuye we yerekanye yuko umupromoter hari umuntu aba yaramenyekanye kubera wewe ariko yibagiye neza yuko hariho kuko yaranavuze ndaguciriyemo gatoyi yaranavuze ati hamagara Simbizi uce aca aza ataginga abantu amaze guteza imbere nk'umupromota ega Simbizi ntabwo ari umupromota oya Simbizi si umupromota Simbizi numu influencer ari muri kategori y'abasazi y'abajaganyi y'abavoyu y'abajinga cyane ndimbore gugombo ivyo hari narangaje yavuze ngo nimboregwa ngo oyaye imboregwa n'umuntu wese anwa inzogo uzi ko unwa inzogo uri imboregwa none we ni wari kuranwe yavuze oyaye muri imboregwa urumva imboregwa ibimboregwa ryari yabore ugasanga ariko agenda gwa hasi ugasanga yakomeretse ugasanga yakuye impuzu ari kakora ibintu ari karagwana shakubita umugore uyo niwe yitwa imboregwa naho umuntu anwa inzoga gusa ntabwo ari imboregwa urumva kuko rero n'ababoregwa batanyoye kuko na jeje mpora mboregwa kandi ntananwa hajarigiye mura mboregwa numva neza ko mborewe urumva rero Akesi akwiye gutahura ko hariho ico bita umupromota n'umu influencer influencer ajejwe gukundisha ikintu umuntu ugakunda umuntu kubera influencer kubera wagikundishijwe yamwiriwe ko yamuvuze ko ibi nibi yamugize ukuntu asangwe umuntu wamukunze hasi hejuru promota nawe
n'umuntu aje gupromotinga akavuga ati boje ngomba yani ngomba promotinge uyu muntu urumva ngomba promotinge ibi bintu agafata ivyo bintu akazara bipromo ni promo kubikorera promotion ariko influencer nawe ntaca abayimiriwe promoter ari ibintu rega dakora yani abayiboshe yumva abari muri kategori ega influencer irimo ibintu byinshi influencer yoririmba influencer yotanga ubutumwa bwiza influencer yotamba influencer yobu mu MC influencer yobu umuki influencer yokora muka yani wokora ikintu cyaco cyose urigenga nakazi kigenga ariko promoter hari ibintu dakora influencer rega arashobora gufata drapo agafana kaba umufana Simba urumva ariko promoter aba bose yubona umpromoter akunda bose akunda Barca akunda Real akunda Atletico Madrid akunda Sadbi akunda Fizo akunda Brice Melody akunda bose urumva nahengama kandi ntavuga nabo umuntu promoter ariko influencer aragucana nko kujyana mugize Belle nta kibazo kirimo kandi rero yireka ndayibere ugize neza no kumbaza ico kintu reka ibe nk'inyishu ku mupapa ari hano yigeze gupostinga nkiri muri waka ariko abona ibiganiro ndiko ndakora acara postinga afite ababone besha nka 200,000 acara postinga ngo eske koresha umwanya numu youtuber numu promoter numu journaliste ngo numuki bro iki mu majambo make ntatahura abona afise micro ndiko ndabaza ikibazo umuntu akazabona nsinze urupango akazabona ndiko nditambira ama challenge akazabona ndiko ndajya ubugari ndabipostinze kavuga ati sasa ujamiko mu bitugana tumushire muri domini tumurondere he wapi je naho mundondera mwe mufate ko je ndumu influencer kandi nivyo abananira gufata yuko ndumu influencer mwibaza yuko nzoba nishize heza muzofate ko ndumusazi ubu rero ngo koresha umwanya ntumu influencer ariko influencer abantu nka Belle nice ego nivyo abakunda ko bamwanka bakabona ko bikwiye kuba vyiza ko bamwanka ni bamwanke erega influencer si ngombwa abantu ngo bagushigikire ko ari ibintu ugira nk'amafuti bakavuga ati reka kureka kutuyayura umutwe sha umva niyo mpamvu ari ivyo ubona postinga kaza numva kandi kandi wari wa postinze mba ngo abastar ngo abastar b'abarundi ngo bamenyera mu kugara mu kugara abantu baraza ngo asiye gukoresha itabi wewe bo ivyo ni ukore aho rero niho mbona yo koresha umwanya ari je uyo abantu ndabaza nino ndabagaruka nino bambona ko ndi umwana mwiza basura kumbona ko ndi umwana mubi ntibakwiye kumbenya yuko ndi umwana mubi kuko abantu bakurikirana ibintu byacu bafise imitwe itandukanye wewe wanditse ngo wasubiye gusara ari waryohewe ati bwana wari wadutaye wavuze n'ivyo nanjye ndagwenda umustar uranka ubu mupanzi ngo mukorane saa 10 ico kiganiro birangira mugiye gukotesha amatara gikorwa mu ijoro urumva mu bisanzwe ivyo nivyo ariko bobo bibaza yuko ntegerezwa kubahanura gusa oya ndakenera no kubakoma rero je ndikunda rero ndingeze muri zo kategori rero urumva kandi je ibintu ncisha ku rubuga vyanje ndazi neza ko hariho abavoyu bibereye kuri za hozagara na za karibu bariko basoma posti zanje bakaryoherwa tu petit ni voyou sana u petit ni fou bakaryoherwa haruna n'ama post amwe hari nk'umuvyi aba yishikiye mu rugo agafata nk'akavideo ndiko ndashikiriza ibintu agakurikirana ati c'est vrai c'est true kuno kuri umva rero mu mwanya wanje rero we ubonye bitakuryoha ivyo ndiko ndakora muri uyo mwanya we kite vayo nta kibazo rega nta kibazo kuko n'ama video n'ibintu postinga hari bironka like nyinshi nibizibura ivyo rero ndabitahura urumva rero we bivemwo bihebe uhengere nazanye ivyo ushaka uze kuraba ega n'ikiganiro hari umuntu akigitangura gusa abonye ari nice nakoresha umwanya toka nta kintu kizima ngo tugira twumve nubundi nta kintu kizima kiri ngaha nutagihubwe umwanya ariko niwagiha umwanya shura gutahura ko harimo ikintu kizima yego of course yes Akes Daniel ati nta promoter mushoboye nta promoter dushoboye none we Akes afite television umuvyeyi we yandi ma television live bo oya Akes yatanze impanuro Akes arafise erega Akes arafise ibintu vyiwe Akes arafise mandi ziwe hari ivyabona ko bigendeweko
Uburundi bwoba nyabagendwa, Uburundi bwogera ko ahandi hantu. Uburundi yani igihugu cy'Uburundi coba kabisa icamata n'ubuki n'igitoro n'umuyaga nkuba n'ibiki n'ibiki. Urumva? Ariko ntamenye neza yuko ivyo wiyumvira kuba abandi bokora kugira we abishime ngo bigende neza, ko nabone bafise ivyo babona yuko bobigera ko abandi bose vyogenda neza. Natahure rero yuko nimba babona ataba promoter ngaha mu Burundi bahari fresh ntaso, urumva? Kuko umuririmbyi rega burya ntaduzwa n'umupromoter umuririmbyi. Umuririmbyi aduzwa n'ibikorwa vyiwe, ibikorwa vyiwe. Sinzi n'uwambwiye ngo hit song iri Omve omunye ninde promoter mu Burundi yayigukundishije wewe? Oya nta numwe wayagusanze ngaha, urumva? Igikorwa gusa ari ciza ari hit igusanga hura ati mwene wacu wanyumvise, urumva? Rero aba promoter hari igihe bagira uruhara mu gusunika ikintu ariko sibo bica bagakiza. No, hit biri hit ni hit. Wakora igikorwa ciza gusa, kuko hari abantu rega batinya yuko ngo bashobora gukora igikorwa asanga ngo caronse views nkeyi. None views nkeyi no kuvuga iki? Hari kiyaro urabona gifite views imwe, usanga gifite views basi nkeyi basi zibiri. None igitigiri bwinshi gihera muri bingahe? Muri bibiri nyene. None abo ni bake. None abantu babiri bateramye bararaba ivyo bintu ni bake. Urumva mu bisanzwe ntubuzi n'abantu bari bicaranye ntuba erega ikiganiro ashaka kukirabira muri sare muri sare umve ukabona views ni imwe ariko carabiwe muri sare. Ikiganiro cyacu gifite views zirenga 10 muri uno mwanya kitaraba post deja urumva oya hinge nice. None aha hantu muri aka kabari bakita kuri Belle ni mucarama kuri pancarte ni heza vraiment nukuri ko Imana je navuye mu gatungu urabwiye ati tujya kuri Belle ni heza. Aba ba serviteur bo ngana abasiti bo ngana abasiti b'abakobwa wanashima bariko baravyumviriza ibi urumva? None iyo none ushaka views impaka gusa yafishe hajya. Oya izi views en tout cas c'est mieux quand même. Ega hari igihe nawe bo bipostinga ukaruhuka kubisheringa ntunabirabe. None bisigura yuko ta views yawe iriko, urumva? Abantu batore yuko we message we tanga message gusa, kora igikorwa ciza, urumva? Wizere gusa ati igikorwa ni ciza, urumva? Hari umunsi bizibukwa, hari umunsi erega uno munsi ntibikundwa, urumva? Ariko hari umunsi uzokora igikorwa kigakundwa cyane abantu bagasubira inyuma ati eske kwiki tugikunze yatanguye mu biki. Of course ati erega ujamari kwagamesha, urumva? Ariko waranegrije ngo siyakwanga n'abafana ngo fyatagura mani fyatagura ngo duheze bitakwiye kuya kariyeri badaye. Of course yes. Ndagushimira cyane koresha time. Wakoze cyane, wakoze kandi ndanarushe buke fe. Urarushe no kuvuga. Ndavuze vraiment ndarushe kandi ndavuze vraiment. Reka dusoza ikiganiro cyacu umbwirira akajambo kamwe Akestan. Bo akesi ni my daddy. Ejo narapostinze rega kandi ndavuga ati hari umunsi nzomutuka akesi. Narabibonye hari umunsi nzomutuka. Hari umunsi nzomutukira ikivura mu muvyeyi wa yanjye. Ahubwo apara kumutuka gusa nzonamukubita. Oya iryo kosa ntuzurikore. Bijya ni post nice. Ijya ni post. Ni wajya no muri ivyo je uzosanga defenseur de droit de l'homme mpagaze ku mujyi. Oya umbirize ijya ni post. Mvuze ati nzomutuka. Aje erega urashobora gupima ubwenge bw'umuntu kwanza muri ntuze. None hari cyo urapima ubwenge bw'abafansi bawe abantu bakurikirana. Oya uyo muntu ndamupima kwanza ati reka ndambwire ko nzomutuka kugira urabe ko yivona. None njya post usaga nayanditse turi kumwe na nawo bimenya, urumva? Ni jare n'ibintu jare ibintu byo kumbuga, urumva? Erega umuntu ashaka kumutuka abantu bakayifata yuko umenga uri kuvuga nabi uri kuratukana kandi uri kurahanura kandi uri kuri. Gusa je ndakubwije n'ukuri defenseur de droit de l'homme swa turi ku muryango uzomushikira watwisha. Oya karatsinda sibo sinzomutuka ahubwo nuko ivyo nzovuga kuri akesi abantu bazobifata yuko umengo ni bitutsi umengo ndiko ndamutuka. Nico nashatse kuvuga. Ariko none akesi wo mutukira iki? Oya ibintu nzoba ndiko ndashikiriza kuri akesi abantu bazokwibaza ko ndiko ndamutuka. Ni nka kujya Chimamanda
abwira abakozi b'Imana baba profete umenga ariko arabatuka kandi ariko arabahereza message nawe uzoba yikora mu profetiza ndiko ndamuha message ariko abantu bazofata ko ari kumutuka kandi ndabizi rega nahise ari ibintu ukora ukavuga ati jangiye bagira abantu ki none wewe muri kaya diri yawe y'ubu Queen video abantu ni wabuzi neza atahabagira abantu ki yeah of course kandi wewe ukavuga ati je bagira abantu ki ariko je inoti yinjiye niko ku kazi yeah point wewe menya ko target yawe gusa irare yinji abantu nabo ndazi ntibiri ngoma ko ndinda kuja mu matwi ngurumva bro nukuri kumana ngo bijya bintu ngo nukuri kumana ngo nabigize ngo kunuku ngo wanashima ngo zijya mpuzu ngo sije ndanazifise mu umva ngo baje bazizanye si ngombwa ko musigurira we visa gusa target yawe ati jewe nuko none sina posting ibintu vyo gusakira ngira iki niki abantu nzi neza ko bantuka none gusakira ubu si big brand ahubwo gusakira uzoze dusubire kandi gusakira ubu rero nabonye uko apana weje oya we nturimwe atantana nice njobe ju nice umugore wanje ni bajama polipoli rero uzogaruke gusakira hariyo n'umu diaspora ari karaza renda babwi isombe n'ikinono canke n'amagufa y'ingurube ikinono cinka canke c'ingurube none ingurube burya siyo sawa ingurube niyo yoroshe ingurube rega iroroshe ingurube kwera ni gufu usanga ari hekenye usanga ari nkankinuze nk'ikaroti rero uzoze gusakira ni big brand urumva ariko nari nzi ko abantu gusa bazontuka kuko je bazi ngo ndumustar na mama wanje yambwiye ngashaka kuza gusakira iwawe site rero nice jewe ndakubwiza ukuri ndakubwiza ukuri gusakira nimo yani novuga neza yuko je ndayibonera handi hantu abantu batabona ico kintu bita kintu kibandanye va burya kiya kintu si gito kuko erega je abantu benshi bazi ngo ndumustar gari umustar nubona ko abantu basamaye no abastare ikibaranga no kugara rero jewe nimba ikiranga abastare ari kugara jewe ndiyamiriza iryo zina ry'ubustar mbabarira je nyitakoresha umwanya uko nyene nimba uza kandi nice reka ndababwira ikintu jewe sindi umuntu uvuga neza yuko ngo akeneye ngo Burundi ngo bushobora ngo kugera handi hantu ngo bece kuri jewe canke ngo bigende uko nuko kuko jewe je ndi umuntu yironkeye amahigwe y'abantu bamwizera baramushira kuri pato bavuga ati we tuzohora turagushigikira urumva ariko ntibamenye yuko kuko nice hit hari abantu bari ha hit bariha agavuga ati je ngira trending ngira mfate nk'imiliyoni 2 ndashire mu bantu bose bazi ko bavuga bamvuge trending ariko je nta mamiliyoni natanze urumva je namahigwe gusa yanyigwiriye ko bi abantu baramenya baranyikundira je nabikorwa vya grave nice jewe nukuri kwimana nabikorwa vya grave cyane je nako oya struggle ni kujya kwituma gusa ya ariko nta bintu bya grave cyane uvuga ati je ngo naracumukuye kugira ndonke izina ngo byaragenze kunuku ngo page naraguze ngo barangira kunuku oya je ndumunyamahigwe nironke amahigwe yo kugira intuze mpora ndabibona ku ba journaliste bo ba radio n'abakinaki batwumvira jaruzi bashobora nko kunyumvira jaruzi jewe ko rashobora kugendana ukabona abantu baramamage barandamukije cyangwa abantu barancoreye wewe ntibamucoreye urumva bakagira jaruzi bagushavurira kubera ego rero nibumve jaruzi kuko jewe ndumuntu amahigwe yigwiriye ko ba kandi ivyo nanje canda bivyaza umusaruro uri kagati kateretswe n'Imana urumva kandi rero jewe nta n'ibintu vya mani ibi bintu vya journalisme bivyitwa ngo ni journalisme je sinigeze ndavyitaho cyane ndanavyiga oya nta n'umugambi wa formation mfise urumva kuko ikintu cyose je natawiye ko ikintu cyose ubona kiguhereza gafu kikumarira amabezwe yawe nico nyene komeza ico nyene urumva abantu benshi boza ngo urabona ko shoma bamaze gukundwa ngo professionnel usanga uri kurahemukira ba bantu baza ya mahigwe yakugwako urumva baciye bakwihe baravuga ati waduhemukiye muta sawa ibidahemuka n'Imana gusa ariko abantu gumubi we bahereza ivyo ubona bagukundira bahereza ariko umenye yuko n'ibintu byiza bimeze neza abantu barabikenera we fata umwanya umwe pause abantu bereke yuko byose navyo ne bishoboka ariko akaranga mutima ni nkuko ntutakaranga uri umurundi uri buraya fata nk'akagoma
kandi bwa buboro buri kidarapo y'u Burundi canke akanu kose uzi ko akaranga ko Burundi ugashire mu nzu uvuga ati akana karanga cyamwe n'umushitsi azoza akavuga ati kajye kanu nagaje abaze ndamubwira amateka abaze urumva ikintu nutakaranga kora ibindi none Fizo nta ndirimbo yavuze ati ngo Bujumbura kiwanja changu ngo nitarudi hata kama niko kwa wazungu nubwo nzoja mu bazungu nzogaruka mukeke msafi yumva hari ibintu usanga arakaranga mutima nayo yaratubwiye ati yakabiga yiwe n'uyu buriye utegezwa kumenya yuko akaranga mutima kawe arahanye rero jewe ndi umunyamahirwe gusa yigira amahirwe gusa ndashaka gukora ikiganiro Sadbi ndashaka kuja muri conference ya Fizo kandi hari abantu birirwa ku ma formation bize banunusuye bari ku maradiyo adashobora kuja muri conference ya Fizo adashobora kugira amahirwe yo guherekeza ngo dramataragiye urumva kandi yaragize ama formation rero twebwe nuko twimereye kandi doze ikiganiro nice reka ndagushimira cyane koresha time ego tunakoresha umwanya dusozera ikiganiro cacu ndagushimira cyane ku mwanya waduhaye ndi sure yuko we twicaranye iminsi ibiri yohera tukiriko turayaza iminsi yohera ego vrem by the way nibutsa abantu kuri na musaza wanje musaza je ndi muto yiwa nice vraiment bo ni bya bindi nyene nariko ndababwira guys inamahirwe gusa yatwigwiriye ko mbi namahirwe gusa yatwigwiriye namahirwe gusa n'Imana n'abantu gusa byose je ndabikesha Wakalayi TV ego twese nuko vrema yataba waka ndarinzi kuraza gushavura rero yataba oyaye bo yataba waka oya rero tugiye mu bintu vy'Imana he ndagushimire cyane koresha shimire cyane abakunze ko barakurikirana Buja Town TV muri kano kanya shimire cyane Belle na CEO canke boss wa Belle ndamushimire cyane mwakoze cyane kudukurikirana thank you so much ndagutumira kukurikirana ikiganiro gikurikira so guys thank you